Nohe kaze na karibu mu kiganiro cyacu good morning tukaba tugeze muri wa mwanya mwiza wo kwiga amagara yacu ushobora kuba aho uri hose ufata akanya ukicara kugira ngo ushobore kwandika cyangwa se ushobore gufata bimwe bimwe muri indwara tugiye kwigira hamwe uno munsi turabe ibiyigize n'ibiyiranga komsa tubandanye twiga cyangwa se tumenye n'amagara yacu ndabibutsa neza na neza ko ejo ku munsi wa gatanu ariho dutanga utubazo ku bashoboye kwitwishura neza hariho agashimwe dukunze kubaha tuzokabamenyesha ejo nyene hageze uzotora ikibazo aho azohabwa agashimwe rero ni wa mwanya mwiza wo gushobora gukurikirana indwara tugiye kwigira hamwe. Uti rero indwara twigira hamwe ni indwara nyabaki cyangwa se ni indwara imeze gute uno munsi turaza kwigira hamwe indwara ikunze gutera igitigu ariyo hepatite. Hepatite rero ni indwara mbi kandi ni indwara ikunze gutera abantu benshi bivanye n'uburyo bwayo yandukira cyangwa se n'uburyo igendagendera mu bantu ushobora kuyigendana atavyuzi ushobora kuyanduzwa uyandujwe n'umuvyeyi ibyo byose turaje tubimenye mu kanya gato. Ushobora kwibaza ati rero hepatite ni inki hepatite ni indwara nyabaki mu rurimi rw'igifaransa niho batubwira ati une hépatite est une inflammation d'une foie causée par des substances toxiques ou par des virus. Bivuze ko hepatite ari ubugwara cyangwa se ari indwara itera igitigu cacu biturutse ku bintu byanduye cyangwa se imigera igiye itandukanye. Urashobora kwibaza ati ni ryari cyangwa se ninde yashoboye kumenya ko hepatite ibaho ninde yayize ko kugira ngo ashobore kuyimenya. Byabaye neza na neza mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 845 gushiga no mu gihumbi kimwe n'amajana 884 niho hepatite neza na neza byashoboye gushirwa ku gihe baramenya ko ifise no butandukane ko neza na neza atari imwe ahubwo ifise ubwoko bwayo nabwo nyene mu kanya turaza tubimenye. Byabaye neza na neza Ninive ahantu mu gisagara cya Assyrie. Abantu babiri bashoboye kubitora umwe yitwa Austin Henry uwundi nawe n'umu assistant wiwe yitwa Hormuzel Hassam. Twumvise neza na neza ko hepatite ari indwara ifise ubutandukane cyangwa se uko yitwa hepatite irafise amanivo cyangwa se amadogre yayo. Hepatite rero iri ubwoko butatu hariho hepatite A hakabaho hepatite B hakabaho na hepatite C. Ariko muraza kunkundira uno munsi hepatite tuza kwiga ko gose cyangwa se ariyo twisunga ko uno munsi ariyo hepatite A kuko imwe yose ifise ibyayo kandi ifise uko yandukira nuko yigenza iri mu mubiri w'umuntu. Uti rero hepatite A ni indwara nyabaki mu gifaransa niyo batubwira c'est une maladie infectieuse aiguë provoquée par un virus VHA. Bisigura ko ari indwara yandukira kandi byihuse yandukira byihuse kandi igakira byihuse bitewe na virus yitwa VHA ariyo virus de l'hépatite A. VHA ndasubiramo ni virus de l'hépatite A. VHA iyo virus itera hepatite ni virus de l'hépatite A. Uti rero hepatite yandukira gute cyangwa se yandukira gute? Hepatite mu gifaransa batubwira ati par ingestion d'eau ou d'aliments contaminés ou par contact direct avec une personne infectée des rapports sexuels anal ou oral.
bisigura ko iyo dufunguye cyangwa se tunyoye amazi cyangwa se ibyo kurya byanduye biriko uwo mugera wa hepatite, cyangwa se iyo turi mu mibonano mpuzabitsina cyane cyane bidaciye mu gitsina biciye inyuma, cyangwa se iyo turi gusomana n'umuntu asanzwe afise iyo ndwara. Ndasubiramwo, iyo tunyoye cyangwa se iyo dufunguye ibyo kurya byamaze kwandura ubiriko cyangwa se byamaze kwandura uwo mugera, cyangwa se iyo turiko dukora imibonano mpuzabitsina n'umuntu asanzwe agwaye iyo ndwara, ndavuga apana mu gitsina inyuma, cyangwa se iyo turiko turasomana n'umuntu asanzwe afise iyo ndwara. Urashobora kwibaza ati hepatite ni indwara yandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina? Egome ni indwara ishobora kwandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina, cyane cyane ko duhejeje kubona ko ari indwara yandukira iyo ukoze imibonano mpuzabitsina biciye inyuma pana mu gitsina, no gusomana cyangwa se gusomana neza na neza n'umuntu asanzwe afise iyo ndwara. Ibimenyetso cyangwa se les symptômes de l'hépatite A, ibimenyetso vya hepatite A ni ibyahe? Ibi harashobora kuzamwo ikiswe diare, gucibwamwo, fatigue, faiblesse, kwama wumva urushe, wumva utamerewe neza mu mubiri, wumva uri faible, umuriro, démangeaisons cutanées, kumva ububabare ku mubiri, kumva umengo guma wiyagaza cyangwa se ukumva urababara, ufise ububabare ku mubiri, des douleurs articulaires, kumva ubabara mu ngingo z'amagufa, ukaba ufise umukoyo uhishiye cyane gose, ukaba ufise n'umusarani ukeye, ugatakaza appétit, ukagira nausée cyangwa se ukaguma udahwa, ukababara muri estoma, cyane cyane no mu gihimba cyo mu nda cy'ibubamfu, haruguru ya estoma urababara, umubiri wawe ugahinduka, ukaca utangura gusa n'umuhondo, amaso yawe nayo nyene aca atangura gusa n'umuhondo. Ibyo nivyo bimenyetso bigize iyo ndwara. Ndasubiramwo, uba ufise gucibwamwo, ukuruha cyangwa se ukumva uri faible, ukagira umururumbo ariwo kugira ubushuhe bwinshi, ukababara, ukagira ububabare ku mubiri, ukagira ububabare mu ngingo z'amagufa, ukagira umusarani ukeye, ukongera ukagira n'umukoyo uhishiye gose, ugatakaza appétit, ukagira nausée no kudahwa, ukababara muri estoma, cyane cyane mu gihimba cy'iburyo haruguru neza na neza ya estoma, ukongera umubiri ugahindura ibara, n'amaso yawe agahindura ibara. Urashobora kwibaza rero ati ni ryari ni umwanya ungana gute hepatite A imara cyangwa se kugira uyibone? Ibi neza na neza batubwiye ati les symptômes de l'hépatite A durent le temps nécessaire à votre système immunitaire pour vaincre le virus. No kuvuga ko iyo hepatite A imara umwanya bivanye n'inguvu cyangwa se by'abasoda bawe b'umubiri zifise kugira ngo zishobore kugwanya uwo mugera. Ibimenyetso rero bitakara inyuma neza na neza y'amezi 2, niho ivyo bimenyetso vyerekana ko ufise iyo ndwara bibura burundu, ukabibura. Aho rero muri ico gihe bivanye na systeme y'umuntu cyangwa se abasoda b'umuntu irashobora kumara, hariho abantu ishobora kumara amezi 6 cyangwa se kurenza kugira ngo ivyo bimenyetso bigende cyangwa se bishobore kugaruka. Ndasubiramwo neza, umwanya hepatite A imara kugira ngo se uyibone, batubwiye ko ibimenyetso vya hepatite A bishobora kuboneka, biraboneka, hama bikaca bimara umwanya bivanye n'abasoda bawe b'umubiri bo kuyigwanya.
iyo hepatite yawe birashobora kugufata amezi 2 cyangwa se bivanye n'umubiri wawe. Hariho nabo bimara amezi 6 cyangwa se kurenza kugira ngo ibyo bimenyetso bishobore kudisparesa cyangwa se bitakare cyangwa se ariko bikagaruka mu nyuma. Twongera twibutsanya uko dushobora kwandura hepatite A niyo dufunguye ibyo kurya byamaze kwandura cyangwa se biriko uwo mugera cyangwa se turashobora kuba ibyo kurya byatetswe ugasanga birimo iyo ngwara bivanye nuko uba wabitetse, cyane cyane ubitetse umwanya mutoyi cyangwa se nibishe ujya mugera ushobora kuzanwa n'isazi, kuko mu kanya turaza kuvyiga neza. Rero mu kuvuga ko ari intoxication alimentaire cyangwa se iyo ibyo kurya biba byanduye, turavuga se iyo ufunguye cyangwa se uriye ibyo kurya bitahiye neza cyangwa se ibyo kurya ikintu turya kitarinze gutekwa, kitaronze neza, cyane cyane ko iyo ngwara ishobora kuzanwa n'isazi cyangwa se n'akandi gakoko kariko kose, cyangwa se cyakozwe no ku muntu avuye mu bwiherero akaba atakaravye n'amazi meza n'isabuni agashika akora ku camwa cyangwa se ku byo kurya ugira ufungure nawe ugatera ubifungura, cyangwa se iyo isazi yagiye igakora mu mwanda cyangwa se nuvuga mu mwanda w'urwaye iyo ngwara, hama ikaza kandi ikaja ku kintu cyangwa se ku byo kurya cyangwa se kuri ico camwa ugira ufungure, hama nawe ukagifungura. Cyangwa se iyo tunyoye amazi yabaye contamine cyangwa se amazi yagiyemo iyo mugera, cyangwa se amaglaçon dukoresha mu kunywa ibinyobwa kugira bikanye, iyo yakozwe mu mazi ari contamine, cyane cyane ko mugera ushobora kubaho umwanya muremure mu bintu turaza kubibona mu kanya. Cyanke twabivuze neza na neza, ubundi buryo niyo uri kutegurirwa ibyo kurya n'umuntu asanzwe agwaye iyo ngwara akabikoramwo cyangwa se akagutekera ibyo kurya ntashiremwo isuku cyangwa se ntabe yakaravye inyuma yuko ava mu bwiherero, aho muri ico gihe urashobora kwandura iyo ngwara ya hepatite A. Ikintu rero gitera hepatite A ni ikihe? Aho twari duhejeje kubona muri A ibintu biyitera niyo ufunguye cyangwa se ibyo kurya byanduye cyangwa se unyoye amazi aba yamaze kwandura. Aha baratubwira ngo vous pouvez également contracter l'hépatite A en étant en contact étroit avec une personne infectée par le virus. Bisigura ko ushobora kugwara hepatite iyo ubanye hafi n'umuntu agwaye uwo mugera. Ibyo navyo ngo vyoba gute cyangwa se mu mwanya gute? Iyo ubaye cyangwa se ukora mu kigo cyangwa se ahantu hariho système d'évacuation des eaux usées, iyo amazi yakoreshejwe cyangwa se ata système nziza yo kuyevacuer cyangwa se kushobora kuyasohora ihari, ata amazi ata accès ufise ku mazi meza ariyo eau potable muyaronka gake, muri ico gihe biroroha cyane kugwara uwo mugera vu que ububanye n'abantu benshi bagwaye uwo mugera. Cyangwa se iyo uriko witaho umuntu yashoboye kugwara uwo mugera, ndavuga cyane cyane se iyo ubaye en contact n'umukoyo wiwe cyangwa se n'umusarani wiwe, cyangwa se ukanamwitaho ugasanga wibagiye gukaraba n'amazi meza n'isabuni, muri ico gihe hepatite A iragufata.
ivyo bikunda gushika muri babandi usanga bitaho mu magarderie, ndavuga iyo witaho abantu bageze mu zabukuru canke se iyo ukorera mu bitaro canke se iyo ukorera ahantu hashobora guhurira abantu benshi, cyane cyane ko tubona ikindi kintu naco ariyo usangira inshinge, inzembe canke se ikindi kintu cose gishobora kujako uwo mugera, kuko murabizi ko virusi hariho umwanya canke se umugera umara ku kintu. Kuko iyo amaraso yawe n'ayiwe bihuye naho nyene biroroha cyane kugwara uwo mugera. Canke se iyo mutagira aho muba ugasanga uri umusanzabri, canke se ugasanga ubaye ahantu haba abantu benshi, biroroha cyane ko ugwara uwo mugera. Ndetse n'ababandi baba babanye aba PVVIH aribo des personnes vivant avec le VIH, nibo nabo nyene birashobora gukunda ko bagwara uwo mugera. Rero nasubiyemo, niyo ukoze imibonano mpuzabitsina ibiciye inyuma atari mu gitsina, biciye inyuma, bamwe bahuza ibitsina bamwe bahuza ibitsina basanzwe babisangiye canke se bamwe baca inyuma, byose biratuma uwo mugera bawandura, canke se iyo muriko murasomana n'umuntu agwaye uwo mugera, cyane cyane ko bica no mu mate y'umuntu. Ati ni mu mwanya ungana gute mushobora kuba mwandukiza uwo mugera abandi bantu? Ni mu mwanya ungana gute mushobora kuba namwe mwokwandukiza abo bantu? Baratubwira ati vous pouvez être contagieux pendant 2 à 5 semaines. Mushobora kuba mwandukiza abandi bantu hagati y'indwi zibiri n'indwi zitanu. Muba mwandukiza indwi zibiri imbere iyo ibimenyetso bitaraboneka, n'indwi zitatu inyuma iyo ibimenyetso byamaze kuboneka. Mushobora kuba mwandukiza imbere indwi zibiri imbere ibimenyetso bitaraboneka, mukongera mukandukiza iyo ngwara indwi zitatu inyuma ibimenyetso byamaze kuboneka. Ariko kenshi na kenshi hepatite A ni gake yerekana ibimenyetso bikabije yaho woca utera uyumvira, kuko ushobora gusandagaza iyo ngwara mu babanyi canke se mu bantu mubana utanabizi ko ufise iyo ngwara. Rero wewe iyo wibonye ko iyo ngwara, cyane cyane ko akunda kuboneka icitwa jaunissement, gisigura ko ari umubiri uhindura ibara canke se n'amaso agahindura ibara, uhanuwe kuca ukonsulta canke se ukaja kuraba umuganga kugira ngo ashobore kubigufasha. Uwo mugira rero urashobora no kuba kuri surface canke se ku kintu ukahaba hagati y'amezi atandukanye, atari ukwezi kumwe, ni hagati y'ukwezi kumwe n'amezi abiri, bisigura ko naho hohera ukwezi aho hantu uwo mugira wahagiye urashobora kuza nawe ukawandura. Rero baraduhanura iyo ugwaye cyangwa se iyo ufise hepatite A, iminsi yose gukoresha amaproduit ari a base ya eau de javel. Eau de javel murayizi, mukayikoresha mu koza cyangwa se mu kumesura ibintu muba mwambara, cyangwa se mu koza ibintu bimwe bimwe mukoresha, cyane cyane se ahantu mukorera, mu guhanagura amameza, ibintu mukoresha, cyane cyane n'ubwiherero mukagogesha eau de javel, kuko ariyo ishobora kwica uwo mugera wa hepatite A.
uti rero quelles sont les complications de l'hépatite A? Hepatite A nta complication n'imwe igira, biboneka ko idashobora gutera cirrhose. Cirrhose de foie ni igihe foie yawe cyangwa se igitigu cyawe kiba cyamaze kononekara, kiba kitagikize, kiba cyamaze kononekara, uba urindiriye gusa aba ari urupfu gusa rukurindiriye. Kuko biraboneka neza na neza la plupart y'abantu cyangwa se abantu bagiye batandukanye bakira uwo mugera, iyo ndwara itarashobora konona igitigu cyabo. Nkuko nariko ndabivuga, hepatite A nta complication n'imwe igira, neza na neza ko ata cirrhose de foie itera, ariko la plupart y'abantu, abantu bamwe bamwe biboneka neza na neza ko bakira avant yuko cyangwa se imbere yuko iwo mugera cyangwa se iyo virus ishobora kwandomaza cyangwa se konona igitigu cyabo. Ariko ivyo byose biba iyo uri munsi y'imyaka 35, ariko iyo uri hejuru y'iyo myaka birashobora gukura ugasanga bikumereye nabi, kuko systeme cyangwa se abasoda bawe b'umubiri baba batanguye kugira iki, kugabanuka. Cyangwa se iyo ubayeho ufise iyo ngwara iguma yisubiriza igaruka idahera, muri ico gihe usanga bikumereye nabi, ukaje usanga waje kugwa muri cirrhose de foie. Rero uti ni gute bapima iyo hepatite A? Umuntu asanzwe akora ako kazi cyangwa se umuganga akora examen physique. Examen physique ni examen akorera umubiri wawe. Uti rero ayikora gute? Ararondera amasigne ajanye d'une hypertrophie du foie. Hypertrophie du foie bisigura kujya kuvyimba kw'igitigu cawe, kujya igitigu kivyimba kikongereza volume, ugasanga cavyimbye ntigingana nkuko cahora kingana, canke se agapima n'urura rwawe uko rwagiye ruravyimba. Ivyo byose ni ibintu agenda araraba, akaraba na symptôme de jaunisse, akaraba ibamba umubiri wawe nimba utahinduye umubiri, akaraba no mu maso yawe ingene hasa. Akongera akagira n'amateste kugira arabe abasoda bawe b'umubiri uko bamerewe. Uti rero ni gute cyangwa se ni gute bakira hepatite cyangwa se ni gute ivugwa? Muri nta muti n'umwe cyangwa se nta traitement ihari iri specifique contre iyo hepatite A. Aha tabibutsa neza ko atari kuri hepatite zose, ariko turi kuri hepatite A. Ahubwo mu medecin ivyo agusaba cyangwa se umuganga ivyo agusaba ni vaccin niyo bagukorera avant yuko ugwara iyo ngwara cyangwa se wayigwaye. Umaze kuyigwara naho icyo agusaba c'est de rester à la maison. Il faut kuguma muhira, mutegezwa kuguma muhira, ntimuje kwishuri cyangwa se ku kazi, ahantu mushobora guhurira n'abantu benshi gushika yaho umururumbo cyangwa se umuriro mufise uhera, kandi mudasubira no kwerekana na bijya bimenyetso vya jaunisse, umubiri guhindura ibara cyangwa se n'amaso guhishira. Iyo ibyo bimenyetso biheze urashobora gusubira ku kazi. Urashobora gusubira ku kazi iyo haheze indwi yose utabona ibyo bimenyetso. Hama bakaca batubwira ati il faut rester hydraté, ni ukuguma unwa ibintu, il faut ko umubiri wawe utagusaba amazi, soit amazi cyangwa se ibinyobwa uguma unwa, ukaguma ubinwa umunsi wose, ukaguma unwa. Iyo mumvise mufise noze ukanwa, ukagira ibyo unwa. Ukiha ibyo kurya byose biri a base ya liquide, ibintu byose ibyo kurya ushobora kunwa, isosi,
ukanwa ibintu byose biri ya base ya liquide akaba ari byo ugumunwa kugira ngo umubiri ugume uri hydraté. Aho cyane cyane turavuga amaglace, amacrème glacée, bijya turya hariya hari amacrème glacée bagira, amagelatine aromatisée. Ibyo ni ibintu utegerezwa kuguma urya cyangwa se unwa kugira ngo umubiri ugume uri hydraté. Hama éviter des substances qui stressent votre foie ou ikintu cyose cyoza ki stressa foie yawe kiha akazi karenze. Turavuga inzoga, itabi, amadroge yari yose hamwe n'imiti imwe n'imiti ukayihoza. Iyo usanga hariho imiti bibujijwe ko unwa nayo nyene tuzobibona mu gice gikurikira. Rero imbere yuko ugira imiti y'ikirundi ufata canke se ikindi kintu unwa urabanza kwanza ukakonsulta umuntu asanzwe abijejwe kugira ngo ashobore kuguha impanuro, ukongera kandi ukaguma en contact canke se ukaguma uganira ukaguma ubonana n'umuganga wawe kugira ngo iyo hepatite A ishobore kuguheramo, kuko biraboneka neza ko atari indwara ishobora kuguma mu muntu, ni indwara yoyo irakira. Rero ukuntu ababwiye ngo uze ugume en contact n'umuganga wawe niyo, kuko abonye ibimenyetso biguma biduga bitagabanuka ni aca gusurveya dopre, ni ukuvuga aca kwitaho, aca gushira hafi yiwe cyangwa se akagushira mu bitaro kugira ngo ashobore kugukurikirana neza kugira ngo iyo ndwara ishobore gukira burundu. Urashobora kuba uri kuribaza ati turashobora kwikingira none hepatite A? Ego cyane, birakunda, bikunda mu gihe ukoresheje iyo vaccin ya hepatite A. Iyo niyo mwaye yonyene iri simple cyangwa se yoroshe kugira ngo ushobore kwikingira iyo hepatite A. Ugira iki? Uricandagisha kugira ngo ushobore kwikingira iyo hepatite A. Aba professionnel cyangwa se abantu basanzwe bakora iyo ndwara mu kwicandagisha baragupropoza abantu barenza amezi 12, ni kuvuga umwana wese akwije umwaka barashobora kumucandaga iyo ndwara. Cyane cyane se iyo uba uri expose cyangwa se usanzwe ukora mu bitaro cyangwa se ahantu hahurira n'abantu benshi, utegezwa kwicandagisha iyo ndwara kugira ngo ushobore kuyikinga kugira ngo ntize igufate. Cyangwa se iyo mu prevoya cyangwa se iyo uri kurategura urugendo rwo kuja mu kindi gihugu usanzwe uzi ko iyo ndwara itabyorosha muri ico gihugu, cyangwa se iyo usanzwe ufise indwara y'igitigu atari hepatite, kuko hari izindi ndwara z'igitigu ziguma zigaruka. Kandi murashobora kuba muri na expose cyangwa se mukaba en contact n'iyo ndwara, iyo ndwara ikaba yoshobora kubafata bidaturutse yuko uvoyagije cyangwa se ufashe urugendo ugiye muri ico kindi gihugu iyo ndwara isanzwe ikazemwo, ariko bakubwira ngo une bonne hygiène cyangwa se kwifata neza cyangwa se kugira isuku mu bintu ukora bituma wikingira indwara nyinshi cyane cyane niyo hepatite irimo. Rero icyo tubasaba ni ukwikingira mu kuza murakaraba kenshi gashoboka n'amazi meza n'isabune. Ati rero ni gute twoshobora kwirinda kuyanduza abandi bantu baba bari hafi yacu?
twobikora mu gihe iyo dufise hepatite A turashobora kontribuwa cyangwa se guterera mu kurinda yuko yosandagara mu bantu. Icya mbere na mbere twokora ni ikihe? Kubanza kuinforma cyangwa se kumenyesha abantu baturi hafi ko turwaye dufise uwo mugera wa hepatite A mu kugira ngo twirinde kubanduza. Aho nyine ndavuga kwirinda gukoresha ivyombo bimwe. Iyo misi yose ugiye muri toilette ukavayo, iyo usanzwe uzi ko mukoresha ubwiherero bumwe, ukagenda ukavayo uyogeje na eau de javel, ugakoresha ibiyiko vy'iwawe, isahani yiwawe, ibintu byose twagiye turavuga mu ntango mwavyumvise. Bijya bintu byose ukavyirinda, ukazura karaba n'amazi meza n'isabuni imbere yuko ugira ico ukora icari cyo cyose. Ukanirinda no kuza urikora mu kanwa iyo uvuye muri toilette, cyangwa se ukirinda iyo uzi kutarakaraba kwikora mu kanwa, cyangwa se ikintu cyose wokoresha mu gushira mu kanwa utacogeje. Ibyo byose ni ukuvyirinda. Wirinde guteka cyangwa se kwarura indya uzarurira abandi, no kwirinda imibonano mpuzabitsina biciye inyuma, ndetse no gusomana n'abandi bantu, cyane cyane ko tuzi ko iyo ndwara ica mu mate ikongera igaca n'inyuma iyo ukoze imibonano mpuzabitsina n'umuntu umuciye inyuma. Uti rero hepatite A ni indwara ikira. Ego cyane ni indwara ikira, ariko nta treatment n'imwe bisaba, yonyene irijana. Icyo bisaba gusa bisaba no kurindira amasomene menshi cyangwa se indwi nyinshi, ukaguma uja kwa muganga. Muganga akaba ari wakubwira ingene uvyifatamwo kugira ngo ushobore gukira iyo ndwara. Hama ukaza uko amezi ahera, uko indwi zihera, niko ugenda wumva umerewe neza. Rero misi yose iyo wumvise ufise bijya bimenyetso twavuze mu kanya gaheze, twababwiye ibimenyetso vy'ino ndwara. Iyo umaze kuvyiyumva ko, bisaba ko ugenda ku muganga neza na neza, agashobora kugira iki, kugufasha, akagupima akaraba ko ufise neza na neza iyo ndwara ariyo hepatite A, hama akaca agufasha kugira iki, akakuvura. Ndavuga iyo ubonye ufise diare, ukaba ufise uburuhe bukabije, ukaba ufise umururumbo ari ubwo bushuhe, ukaba ufise ububabare ku mubiri, ukaba ufise ububabare mu ngingo zigize amagufa, ukaba ufise umusarani ukeye, ukaba ufise umukoyo ugize iki, uhishiye, ukaba atapeta ufise, ukaba wumva umengo wo umudahwa cyangwa se ukanadahwa, ukaba ubabara muri estoma, ukongera ukagira ubabare mu gihande cy'iburyo haruguru neza na neza ya estoma, ukaba ufise amaso yawe agahindura ibara n'umubiri wawe ugahindura ibara. Ibyo byose bize bigutere kuja ku muganga kugira ngo ashobore kugupima. Ibyo byose niyamara kubona amaso yawe yahinduye ibara, akongera akabona n'umubiri wawe utameze neza, ibyo bimenyetso byose akabibona, nta nkeka ko iyo ndwara azoyigupima. Rero kubw'amagara yacu twese twize neza, ubu ni wo mwanya duhereje ko kwiga ino ndwara. Nizera ko mwagiye muratahura ibintu bimwe bimwe, kandi ndashimiye ababanye natwe, abadukurikiranye kuva mu ntango. Twahereye isaha imwe neza na neza zuzuye, ubu tukaba tugeze isaha imwe n'iminota 35, bisigura ko twize iminota 35. Ibyo washoboye gufata sibike. Tubibutsa ko nejo tuzoba turi kumwe mu kubaza ibibazo bijanye n'ino ndwara nyene hepatite A. Ndabibutsa ko tuzosubira kwiga iyindi ndwara ariyo hepatite B mu ndwi